ariko imbere ko tunajayo basore munyemere neza tubanze tunavuge neza izina rya Dani Carvagal. Ego. Dani Carvagal ni izina novuga ngo rikorera rondegwa canke rikondegwa n'imigwi itandukanye haba muri equipe zo mu gihugu cy'Ubwongereza nako mu gihugu ca Espagne haba no muri championnat novuga ngo zindi zitandukanye ngo ari kwitwa uno kapiteni w'ino equipe yitwa Real Madrid y'imyaka 33 witwa Dani Carvagal ngo ntabwo yiteguye gusohoka muri equipe muno mwaka wategeza kuguma muri equipe yitwa Real Madrid. Uno musi ndayifatanya n'inkuru ivuga ngo munanyumvirize neza ino nkuru ingene ifatanye. Izina rya Pedro Porro mwese murarizi ni izina akina equipe ya Tottenham Hotspur kuri nimero 2 mu Espanyol. Yes. Uno musi turazi ko equipe yitwa Madrid ifise abaratero shya kuri babiri. Yego. Dani Carvagal na Trent Alexander-Arnold na mazina shya kuranga kurabi. Na Fede Valverde bakaza kuba ariko baramuhengeka rimwe na rimwe. Ariko uno musi numvise inkuru ivuga ngo Dani Carvagal ngo ntiyifuza gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid. Icya kabiri nabonye imyamakuru ko birandika bivuga ngo Pedro Porro Real de Madrid irifuza kumuzana kuri uno musi muri equipe yabo. Ubwo ngene tubifata izinkuru ko ari zibiri kwa Dani Carvagal no kwa Pedro Porro nabakisha kuri babiri gushira ko n'izina rya Trent Alexander-Arnold naryo nyene ni izina naryo ryaje muri equipe yitwa Madrid rije gukora ibintu bitandukanye. Ubwo Dani Carvagal ntabwo yongereza agomba kuguma muri equipe. Trent Alexander ngomba kuba ngo nawe ngo akene kuronka ibanza tubise Manchester United kiramurondera ariko kandi ngo Pedro Porro nawe barifuza ko bamuzana muri equipe. Ino nkuru kuri ko baratero Florentino Perez na Real Madrid kuri nimero 2. Ubwo muraza kumuha impanuro imeze gute ku ruhande ku bwanyu kuri bano baratero bashaka kuri bangaye batatu naco cyo bazita inkuru na marumazi cyo nokta nibihuha biko biravuga ku makuru gatandukanye. Urakoze cyane kandi urukuru niyo nkuru kuri no mugo yita Dani Carvagal yakoze byinshi muri equipe ya Madrid yabaze ko muri legend adasanzwe arakomeye cyane n'umukinyi mwiza. Ichongiwe ko kurondera izina Pedro Porro muri equipe ya Tottenham Hotspur n'umukinyi wamaze kwashika kuri level nziza yo kushobora gukinira amaklebe makuru ko gukinira Tottenham muri Premier League umaze kuba nawe uduze urugero udasoko Tottenham se equipe none equipe maze ko nayo ikura cyane mu buryo bwo guperforminga banashaka kubugana Burayi. Ino zina bita Dani Carvagal kudasohoka ikino bitanga ikintu cyiza kuri equipe ya Madrid kuko byaragaragaye buri mwaka ko ari equipe isohora buri mu kapitene wayo bikaza kugira kibazo mu buryo bwa integration no kuba ari equipe na idafise leadership ugasanga ni equipe itunze abakinyi basa nkaho banganya urugero banganya imyaka banganya performance ugasanga ni equipe rimwe na rimwe iyo yageze mu kibuga ntaho kenzi aza gutanga guhanura uyundi cyangwa muri vestiaire ugasanga nta mukinyi aza gufasha abandi mu kuba bo kwitwara neza. Cyembo na kugumana Dani Carvagal ari byiza kuko ni wa mukinyi ashobora gufasha kubaka vestiaire tano mukinyi zo guperforminga neza mu kibuga. Imyaka ni nyinshi ariko hari byinshi yotanga mu kibuga mu buryo bwo kurizinga abandi kuko si ngombwa buri mukinyi ngo aze gutanga byiza mu kibuga ahubwo hari umukinyi zo gufasha mu buryo bwo gufasha abandi bakinyi mu gukina. So kurondera izina Pedro Porro n'umukinyi akomeye umukinyi mwiza ashobora gufasha equipe ya Madrid kwizera Trent Alexander-Arnold n'izimvura gumagira nka equipe ya Madrid kuzo kugufasha twari bikomeye bigiye bitandukanye biragoye. Ariko kuzana iyo zina rya Pedro Porro hariho izina nka Dani Carvagal asaba mukinyi zo kuma mu kibuga zo gufasha mu buryo bwo gufasha abakinyi mu kuyintegra no gufasha kubaka vestiaire mumenyereza. Mbona kumuzana ari ikintu cyo bakiza kuri equipe ya Madrid kuko n'ubundi n'umugo bita Dani Carvagal si projet long terme n'umukinyi cyo gukinira ino saison izagutse cyangwa cha ahita agenda. Reko kuzana Pedro Porro gufasha n'umugo bita Trent Alexander-Arnold hari amakuru kabanye of course yavuga kuri umugabo bita Trent amujana muri equipe ya Manchester United aramutwara muri equipe Man City hari amakuru menshi karavugwa ariko mbona kuzana Pedro Porro byo gufasha equipe ya Madrid no gumana Dani Carvagal ni vyiza kuko umukinyi wanashaka guha vyiza mu buryo bwa performance mu kibuga kwimyakira murega ni myinshi nawe yagize rege makuru waze muri saison bimugabanura urwego umukinyi wanashaka nawe yose kuba ari consistent buri gihe n'umukinyi wagira ibibazo by'imvune gushaka ko n'umugabo bita Trent na ibibazo by'imvune biramurembeje mbona ariko zina ryoze rikamufasha wanashaka rikafasha equipe ya Madrid. Mukunda ko Dani Carvagal arangiza amasezerano mwaka uza akashobora gusohoka muri equipe mu gihe bamwira mu amazina umwaka kugira kuri umwe. Justo no musi Pedro Porro numu Espanyol ni Dani Carvagal mu Espanyol myaka 33 ni izina rya Trent Alexander-Arnold
na n'umwongereza novuga ngo imyaka 26 ubwo Real de Madrid kino kiniki yumvira avuga ngo turakena izina rya Pedro Porro mu gihe dufite izina rya Trent muri equipe itwara Madrid ariko kandi na Dani Carvagal nawe yavuze ngo ivyo kuva muri equipe nivyo ndacyagwanira ikibanza ndi na kapiteni wa equipe itwara Madrid ubwo wewe nk'umukunzi cyangwa umuntu akurikirana inkino muri rusange uzijya Real Madrid cyo gikuzana izina rya Pedro Porro muri equipe mu gihe ufise izindi yaremesha kuri zibiri muri squad ya jewe ngaruka nkibaza ikintu kivuga giti uno munsi Real de Madrid bafise umwana kiri muto Trent Alexander-Arnold myaka 26 hariya ariko kandi bana hafise Dani Carvagal bivuze gute rero Dani Carvagal yari umwe mu bakinyi ariko arasa nkaho umengo ari ku musozo wa kariyeri yiwe mu Real de Madrid byabaye ngombwa ko Real de Madrid baniyumvira kundi mukinyi ashobora kuzana gusinyisha muri no mugwi wa projet à long terme biyumvira umukinyi yitwa Alexander-Arnold kandi yabaye amahitamo meza cyane nubwo yashitse mu Real de Madrid ubona nkaho umengo hari ukuntu atari karafitinga cyane neza muri zino tactique z'umumenyereza za ALONSO ariko bidasiguye ngo Alexander-Arnold yari umukinyi mubi kuko umukinyi nyene uwo mukinyi nyene ufise muri za Liverpool baramwinginze mu buryo bwose bushoboka kugira hagume bikurumba baramuha buri kimwe cyose gishoboka ndetse n'amafaranga baramwongera kugira ngo bikunde ko mu mugwi wa Liverpool uwo mukinyi nyene yatsindiye ubushimwe butandukanye mu higanwa rikomeye cyane ku mugabane wa Buraya rya Premier League kuri rya poste asanzwe nakinamo bikuranyumva rero eske wombira gute ngo mukinyi yoba mubi ku buryo wiyumvira kuza kurondera abandi ico ni cyambere ica kabiri uriko wiyumvira kuri Pedro Porro nivyo Dani Carvagal asa n'ugomba gusohoka mu Real de Madrid kandi kanatsinda arashaje atangwe kwibasirwa n'imvune hariya za rigama kuwaze ni gake twabonye abakinyi bagize imvune nk'ize bagaruka ku rugero rwabo gwiza n'imyaka iranamurega imyaka 33 hariya biragoye cyane ko oshobora kuronka ubufasha bushimishije kuri Dani Carvagal utegeza gutangwa kwiyumvira ku kijanye no kumusohora nivyo uramusohoye warusanzwe kwafise Trent Alexander-Arnold kandi kanatsinda nivyo nta mafaranga wamuguza ariko kugira gusinyire hari amafaranga byagusaje kusohora mu mugwi wawe kandi kanatsinda uramuse wamuzanye nk'umukinyi umuzanye kumugira nk'umutitirere mu mugwi wa Real de Madrid eske Pedro Porro nawe mu mugwi wa Tottenham Hotspur asa n'umutitirere kuri rya poste asa n'uwitangurira umuzanye eske muri Real de Madrid umugira mu backup arayicara ariko mugira ahora yicara nivyo ariko umwanya arawuronka eske mu nkino zitatu ziherutse mu nkino zitatu ziherutse ntiyazikinye zose ntiyatangura mu kibuga akina iminota 90 yose izindi nkino ntiyakina uriko numva yaronka iminota 40 ingahe iminota mike yayironka ariko asa n'umukinyi ari ku rugero rwiza arakoreshwa cyane eske hava yemera kuza muri Real de Madrid nk'umusubizi wa Trent Alexander-Arnold canke nashika muri Real de Madrid Trent Alexander-Arnold aremera kuza kuba mu backup wiwe muri mu Real de Madrid yavuye mu mugwi wa Liverpool wariko wifuza kumwongera amasezerano kandi yari umutitirera muri uwo mugwi nivyo yemera kuza mu mugwi w'indoto nka Real de Madrid kandi yahawe ucize yijejwe ko agiye kumutitire muri yo poste ko Dani Carvagal asa n'uwashaje none eske ava yemera ko mwicarika ku gatebe abe nk'umu backup wa Pedro Porro nunganira abanyene kwice kintu uvuze bwana Houston ego buri equipe irashaka kugira ikintu kwita balance na n'ikintu bita concurrence na competition muri equipe kandi ubwiza bwa club bwakigwa kuri squad niko guhiganwa nimba kuri chaque poste mise abakinyi babiri nta mukinyi n'umwe afise garanti ko zo kubatangura mu kibuga baragwanyira ikibanza niho club isange ikomeye cyane mu buryo budasanzwe uyu mugabo bita Trent Alexander-Arnold bivuze neza muri equipe ya Liverpool yakoze buri kintu cyose equipe yifuza ku mukinyi yaragikoze ubita Trent Alexander-Arnold yego ariko muri ya kesi y'ubuzima bwiwe biri kubiragaragara ko muri equipe ya Madrid atareka atanga byiza siko yaragiye no mu mvune hariya siko sahura mbega equipe cyo turavuga ko niyindi yitwarira Madrid si equipe ivuga ngo reka turindira zokira ni equipe ivuga ngo buri mwaka tuza kwa dukompeta mu buryo bwa kurondera ibikombe haka mu gihugu hagati no hanze y'igihugu ngo ati ku mugari wa Burayi mu myaka kugira igama Croatia mu myaka 34 bijya Dani Carvagal biragoye ko garuka mu bihe byiwe byiza nganza gutanga byiza muri equipe ya Madrid Trent nawe aracyari mu myaka ariko mu igihe yakoreshejwe muri equipe ya Liverpool igihe kirekire iyo nakinye Premier League imyaka irenga 6 uri titire indiskisa muri equipe ya Liverpool kandi uyifasha twari bikombe no kuvuga ngo miskre ziwe zirarusha siko muri cyagi cyo kuvuga ngo hamwe no bura Trent yagize ikato cy'imvune ninde mu backup ufise kuri nimero 2 ni Raul Asensio hari nakana nabonye bahaye umwanya ku rukino rwa ego kamera 40
ego kandi karanagerageje muri icyo gihe rero bwana Wilson haragera kuvuga ngo hari cyize ndamubonamo nk'umukinnyi mwiza yitwa Trent Alexander-Arnold yanabigaragaje ko ari umukinnyi mwiza ariko muri cya gihe amagara atamukundiye ninde option yoza kumfasha mu gutanga ibice 60% muri equipe yanjye ya Real Madrid nkabandanya mbona kuko nimero 2 hari sekirize mbega ni Dani Carvagal nawe ko yazo yasoze mbega ni ujye mwana muri Castilla mbega uyu mwana muri Castilla ndambwizira ko azoza guhangana na za FC Barcelona kazoguhangana na za Atletico Madrid zo guhangana na hanze za Arsenal na za equipe za Man City biragoye muri cyo gerero muri ya kese ko equipe y'igitinyira ikomeye cyane kuzana izina Pedro Porro simuna kari kibazo ahubwo mbega yibashike mu boko yande mbega mumenyereza bita Xabi Alonso mbega yoba ari wagihari arafise capacity yo kumenya kujira ayo mazina biri mu kibuga erega naba Pepe nuko se ubwo iyo capacity yo kumenya kujira amazina ahandi ho batunga bakinyi benshi kuri poste imwe ariko kubera ko arazi mbega nzakinisha ndende hande mu gihe cyanyacyo ninde kene gukina muri ico gihe akamenya n'abajero sanga abakinyi babaho bishimye bose nuko ariko ndagwangira kumuzana nka Pedro Porro hari kintu cyose equipe ya Madrid kuko ni equipe iragerageza kuva mu bihe irimwo kugira ngo ize gukomera mu buryo budasanzwe rero uriya kumuzana abivuze nza Wilson sumukinyi woza kubwira ngo uje kwicara biragoye sinukinyi Trent ubwira ngo uziye kwicara biragoye ariko muri ya kese ko yagishe twamuga ati we Trent ufite akamaro kameze uku we ufite akamaro kameze uku uzokishwa iminota imeze uku nuko byofasha equipe ya Madrid kuza kugira abakinyi babiri beza kuri poste imwe bikaza kuyigira equipe y'igihanga yo kubwiza ukuyi ubona Robert utunze Trent na Pedro Porro byari ibintu byiza muri equipe ya Madrid ubona Robert nizera yuko uno musire ya Madrid tutoza kwemeranya neza ko bakwiriye kuja kugura umukinyi nka Pedro Porro ngo dushingiye ngo ku mukinyi babakeneye kuri ya poste ya nimero 2 barafise Dani Carvagal kandi twoshingira ngo ku migwi bagiye guhura nango za FC Barcelona zonyene eske kweki twama twiyumvira tukiyumvira twibanze cyane kuri côté négatif kuko tutokwibanda kuri côté positif eske turisire kugura kino gwa El Clasico ruza gushika John Alexander-Arnold ari mu mvune akomeye ariko uranyumva eske naho yoba ari mu mvune uno musi Real Madrid kare kajyo keza cyane ko kuja gukonsoma gusesagura amafaranga bagaje kugura Pedro Porro mu gihe bafise umukinyi yitwa nka Federico Valverde cyo kwa mungeka kakina neza ariko kandi we Federico Valverde kuravuga bafise na David Jimenez ashaka kuza bapfa kumuheka kundi biroroshe